imfashanyo igizwe n'amakinga abagendana ubumuga bagenderako iciye amafaranga imiliyoni 10 niyo Ibanki SB yahaye ikigo c'abagendana ubumuga ca 5 Kizito kuri uyu w'indwi Ruhuhuma 2024. Léonidas Gatavu Icegera c'umuyobozi mukuru w'Ibanki SB yamenyesheje ko mu ntumbero yabo harimwo no gufasha mu kibano, Atera akamo n'abandi ko bogira umutima wo kubabarana no gufashanya. Ucatumye uwo munsi tuba turi ngaha nuko nkuko ayandi mabanki yose asanzwe atanga amaproduit n'amaservice ku bakiriya, intumbero yacu si kudandaza gusa. Intumbero yacu ya KCB nuko tuvuga tuti aho baye hoteli imbere. Nico catumye uno munsi twiyumvira tuti aha hantu hari abantu bagendana ubumuga, turabe yuko natwe twogira ico dufashije kugira abo bana b'igihugu bashobora gushika batahora gushika, kubera twabazaniye tujya dukinga bagenderako tw'abantu bagendana ubumuga kugira ngo bashobore kuva aho bari, bashobore gushika ahandi, ari igikorwa bashobora kuja gukora baje kugikora nabo bafashe mu iterambere ry'igihugu, kuko turazi yuko umuntu ari bitera uwicaye atakintu na kimwe yoshoborera gufasha igihugu. Rero nka KCB yama yiyumvira ko ahibaye hoteli imbere atari mu gukoresha zangurane canke kwa kubikira abantu, mugabo mu kugira ikintu dufashije kugira ngo umuntu uwo ari we wese ari gutanga ubumenyi, ari gutanga ibikoresho umuntu akoresha kugira ngo agire ahavuye n'ahashitse. Niyo ntumbero yacu, nico canatumye dushiraho iyi fondation ya KCB ari yo gufasha atari yo kudandaza. Hariho KCB itanga ibanki nk'izindi, mugo iyo KCB nka banki yaciye ishirahamwe ryo gufasha gusa atari ryo kudandaza, kugira ngo igende irafasha ahibaye mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'imibano, na cane kugira ngo umuntu wese aba hafi aha muri iki gihugu cacu c'u Burundi, aba mu Burundi canke atari mu Burundi muga akaba ari muri iki gihugu, dushobore kuraba ico twoshobora kumufasha kugira ngo nawe ashobore kwiteza imbere, ateko ateza imbere igihugu cacu. Twifuza yuko umuntu wese ishira hamwe ryari ryose twogira umutima wo kubabarana no gufashanya, kuko ngo imwe inyaga imwe, mugabo twese tugiye turafashanya twagenda turakaraba ukeneye ubufasha tukamufasha, iterambere niho rizonyaruka mu gihugu, kuko nta muntu numwe abuze ico yofasha mu gihugu iyo aronse umufasha. Rero umwe wese arakeneye uburyo bwotuma ashobora gukora ico atoshoboye gukora. Rero ubwo buryo benshi ntibaba bushoboye, nico gituma tuvuga tuti amashira hamwe yose abishoboye n'abantu ku gatwe kabo nabone uwo bishobora yogira umugambi wo gufasha abana bagendana ubumuga bo muri ico kigo. Bakengurukiye Ibanki KSB kuri iyo mfashanyo yabazaniye. Ibanki KSB yatugendeye nuko cyambe nambe no kubashimira kuri ico cyumviro yumviriye kugendera kino kigo cya 5 Kizito, bakatuzanira nako gakemanye baravye bijanye no kwiyunguruza, kuko bijanye no kwiyunguruza murabona yuko bigoye. Turabashimiye cyane, aragahora uko ade bashobore no kwamwe batugendera n'iyindi minsi. Ako gakemanye nuko bakadushikirije bakaturonsa azotuma ikintu kinini cyane, kuko mu bijanye no kwiyunguruza iyo umuntu atagafise nk'ukeneye muri toilette, kuja mu mashuri, kuja aho ushobora kwiyoza biragorana kuba atakagira, ariko kuba twakaronse ni byiza cyane, bishobora kuduha ingufu no gushika ku byo dukeneye. Natwe ko mwakoze kutuza mu dukinga muzokwame mudufasha uko nyene, turakengurukiye kuko hari igihe abana babura amakinga yo kubasunika, muzokwame mudufasha uko nyene. Turakeneye amashure yo muri segondere kugira natwe tuzoronke amashure yo kwigako. Urongoye ico kigo yateye akamo n'abandi bifuza gufasha ko bogira ico bakoze, kubera ko ico kigo gisanzwe gifise ingorane z'ubukene bw'amashure, kuko ayo bafise agera mu mwaka wa 6. Aba bana rero bariga gushika mu mwaka wa 6, gushika mu mwaka wa 6, hanyuma kubera tutagire nyuma yaho aho tubashira, kubera ingorane y'ibibanza aho tushobora kubaka, turaheza tukabasabira abo bishobokera, tukabasabira mu yandi mashure cyane hariho senede y'Igitega,
irashobora kuba twakirira abakeyi mugabo naho nyene baragira ingorane kuko ntihaba hubatse nk'uko bijanye n'uko bameze aba bana bacu kuko bakenera vyinshi bijanye n'uko bameze nyene ico na kintu kigihaze uzotwumvira ikintu arazoheza tubwire kuko abana si abacu gusa. Mwomenya ko ico kigo cagendewe ni banki KSB capfutse mu 1965 kikaba gifise abana 236 171 muri bo bakaba bagendana ubumuga